narumvise abantu benshi bibaza iyo nakuye uburyo, benshi muri mwebwe mwarabimbajije, ariko inyishu kumbure isaba ko umuntu aza akaraba ingene umuntu asanzwe abayeho. Amatora natangiye kuyategura kuva mu mwaka wa 2020, kandi umuntu w'umukozi kandi ashobora kuronka uburyo, mugabo kubwo gukunda igihugu no gukunda abarondikazi twemeye kubishira ku ruhande nk'umuryango kugira ngo dushobore gukora kino gikorwa. Ariko si twebwe twenyene, ndashaka gushimira kandi n'abo bantu, abagenzi, inshuti badutije iki canke kiriya twari dukeneye kugira ngo dushobore gukora imyamamazo neza, kandi cyane cyane n'abagerageje kwitanga bakoresheje uburyo bwabo. Ndashaka kubashimira cyane. Ndashaka gushimira kandi abashinzwe intwaro muri kino gihugu, mpereye ku ijambo nyacura mukuru w'igihugu yavuze Igitega, ryatumye inyifato iba nziza gusumba mu yandi matora twegeze kujamo. Twarabonye yuko igihe cyose twashikiriza abashinzwe intwaro amakete abereka ibikorwa tugiye gukora, nta na hamwe tugeze tugira ingorane. Bose baratwemereye, nta na hamwe tugeze tunagira n'ingorane yo guhura n'abari mu yindi migambwe ngo bitubuze ko dushobora gukorana neza. Turabashimiye cyane. Turashimiye abashinzwe umutekano, baraduha igihe cyose twari tubakeneye kandi baradufashije kuva mu ntango gushika turangize, nta sanganya rimwe ryabaye. Ndashaka gushimira kandi nabo bose cyane cyane abegwa n'ivy'amatora nk'umugwiseni, nabo nyene ikibazo cyose twabaza mu bijanye n'ingene imyamamazo itunganijwe barashoboye kudufasha, kirashobora gutorega umucanke, baraduha intumbero ingene dukwiye kubikora. Abo nagomba kubashimira cyane. Ariko rero naho ndiko ndashima kuvyagenze neza, kuko nivyo vyinshi, sinoreka kudashima kandi ibitagenze neza. Mu duce tumwe hariho abantu bagize ishaka rirenze, bararengera amajambo yavugiwe Igitega, batangura kugira inyifato tuzi neza ko batabayitumwe n'abarongoye. Aho hariho nk'ahantu hamwe nko mu bice vya Mubimbi, mu bice vya Muhuta, muri komine Muhuta, hamwe mu mazona mwamwe yo mu bice vya Cibitoke Mugwi, ari abantu baza bagasaba abantu gukura imipira iriko ifoto yacu, bababwira yuko batawundi umuntu akwiye kwiyamamaza aho hantu. Bamwe bigasaba yuko bababwira ngo bafate imipira arambaye bayihindukize kugira ngo ivyanditse ko ntiboneke. Twarabonye ko abantu batatumwe n'umugambwe n'umwe, twarabonye ko abantu batatumwe n'inzego z'igihugu, ariko bagize ishaka rirenze ivyo abarongoye batumye. Nico gituma tuciye kuri abo babaserukira, baradufashije, biratorerwa inyico. Hariho nk'abari batwaye barashikana ku izone birinze umunsi wose babicaritse, ariko abashinzwe intwaro badufasha, abo bantu barabarekura turenze guca bategeze izindi ngorane. Twarumvise kandi kimwe tutikira turagerageza gukurikirana, umuntu yagiye gukurikira abantu bemeye kudushigikira amatora, abasaba ngo bamuhe amakarata y'itora ngo azuza kubatorera. Ico ntituracemeza neza, muga two turagikurikirana, naho yo ari nyuma y'amatora. Uyo muntu tuzosaba ko hanwa, kubera ko azobarengeye amajambo yose yavuzwe guhera kuri nyiciro mukuru w'igihugu n'abarongoye imigambwe twari turi kumwe Igitega. Ariko ivyo ntibidusha intege. Twarabonye kandi abantu basigura yuko ko uwigenga kumuha ijwi ari ukuritakaza, yuko ataco ryoma ryo bari maze. Abo bantu nibaza yuko batatahuye neza ko Burundi aho bugeze, nuko kimwe mu bintu bigaragaza demokrasi ari uko umurundi wese agira uburenganzira bwo guhitamo ivyo ashaka. Ntibisaba yuko umuntu arinda gutsinda, ariko igihambaye nuko aba yatoye uko avyumva mu mutima. Rero kuri abo bose bariko baracishika intege bumva ngo gutora uwigenga no gutakaza amajwi, sinibaza ko ivyo ari vyo. Ego naho amategeko asa natunanije akadusaba 40%, twebwe twari twitoza twifuza kuronka 100%. Rero wifuza kuronka 100%, 40% sikidashoboka. Turizeye neza yuko babarundi babigenga benshi twabonye, turazi neza yuko aya 40% tuzoyaronka tukanayarenza, kubera ko abigenga twabonye atari bake muri kino gihugu. Nico gituma rero gutora uwigenga si ugutakaza ijwi, kuko kudatora niko gutakaza ijwi, gutora utemera niko gutakaza ijwi. Iki ni igihe cy'uko rero duhitamo, kandi niyo bariko barahigana umupira w'amaguru
umuntu ekipe yiwe itsinzwe cyangwa abona ko ihava itsindwa ntaca ahindura ngo aze kwifatanya n'indi yamitsinda, kubera ko igihe cyose umuntu wese ahitamwo bijanye n'ivyo mva mu mutima wiwe. Tugomba rero kubashimira.